leta idufashe baturongore umuntu aragira imyaka 55 baguma bamurira mu rugo ntibamurongore canke bakeneye twigaragaze tuze mu mabarabara baturongore ku ngufu ivyo bintu ntibishoboka nibatuvugire uwanse kurongora bamusohora mu gihugu cake bamuhane baraba amakaranga mu imyaka ahubwo bashinga itegeko ati ku myaka 20 umungu atazoba ararongora canke ku myaka 25 umungu atazoba ararongora azoshoja mu gasho usazira iwacu nkande kandi Imana yaraturemeye abafasha yaturemera amafasha rero abafasha duhaye barihe tuguma turibwa n'abafasha b'abandi bantu ivyo birabaho ikibazo cyo gusazira iwanyu peka aho bipira na connecting reka tubanze twifashishe gato y'igitabo cy'injyango mu manza z'abakundana igice ni 25 turahera kuri 28 kugeza kuri 30 twagiye haravuga ngo umukobwa ashobora gusazira iwabo mu gihe abenga abahungu cyane kubw'impamvu z'uko bakenye bamwe muri bo birengagiza umuhungu adafise amahera ariko bamara kubona imyaka ibajanye kugira ntibitwe babikovoma aca bemera uwo ari we wese yobatwara akiri kubahema gusa ibisigaye baravyimenyera okay reka tubandanye bishinga kuribwa n'abahungu bafise amahera bizera yuko bazobatwara kumbabo babakoresha nk'ikinini kigaba ubushuhe hanyuma ubwo bushuhe buheze nta yindi doze bikenewe namwe murabizi reka mfate kano kanya nibwirira abavyeyi abamama bacu connecting ubona abo bakobwa mubana mu nzu abo nyene mwita abana yamara mushatse muze murabaganiriza abamama bagenzi banyu kuko bamwe muri bo baranabarusha n'udutembe dukorerwa mu buri kandi ari mwabazwaco izi zikaba arizo mpamvu abahungu benshi ba kino gihe ariko barubahuka kurongora bigatuma bano bakobwa bacu basazira muhira ubuzima continue